uhoraho arwane n'abaturwanya, aturwanirire kuko abaturwanya ni benshi. Abaturwanya nk'abarongoye itorero ni benshi, abaturwanya nk'abarongoye inzego zitandukanye ni benshi, abaturwanya nk'abakristo ni benshi. Turabasanga kuva ku nzego zo hejuru gushika kuzo hasi, tukabasanga mu bakozi b'Imana, tukabasanga mu barongoye abandi, tukabasanga mu bantu bato bato n'abahambaye. Mwari mubizi abantu barahinduka kandi cyane. Menya yuko uyu munsi abantu bashobora kugukomera amashi, ejo bakagutera amabuye. Uyu munsi impundu, ejo induru. Uyu munsi imihezagiro, ejo imivumo. Ibyabaye kuri Yesu bitubera akarorero. Ishengero ryaje kuri we rikoma amashi, barasemerera bati hozana mwana wa Dawidi, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Iryo shengero nyene mu mwanya mutoya niryo ryasemereye ngo nabambwe. Ariko naho abantu bohinduka ntibashobora kubuza umugambi w'Imana. Yasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butunga, abari kuvugwa mu mutekano, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Uyu munsi dushimye kubashikiriza amakuru arabana n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Ndikuriyo Bunyoni, kuvaho asabiwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose. Abamukunda canke se abamuri inyuma batanguye kuvuga ko bagiye gukora akantu gakomeye cyane, kuko twarababwiye ko kuva mu ntango General Ndikuriyo Bunyoni afatwa agapfungwa hari akarwi k'ibihangange kinyegeje mu mugambwe ku butegetsi CNDD katigeze kanezezwa n'ifatwa n'ipfungwa rya General Ndikuriyo Bunyoni, kakaba kari kamaze igihe kitari gito gasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora igishoboka cyose akorohereza uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Ndikuriyo Bunyoni. Twarababwiye ko ako karwi kagizwe ahanini n'abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Twarababwiye injyane zageze hagati y'abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abavuga ko bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kuvaho Bunyoni asabiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose ibintu byarahindutse cyane, ku buryo hari akarwi kiteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo gapfunguze General Ndikuriyo Bunyoni n'ibitaba ibyo ngibyo, ku buryo benshi babona ko n'ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora kuhagendera, kuko nyine abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza biganjemo nyine n'abari bagiye gutembagaza ubutegetsi mu minsi iheze, bose nyine bavuze ko bagomba guhaguruka bakarwanya Perezida Evariste Ndayishimiye bivuye inyuma, kubera ko babona ko Perezida atakintu kimwe ariko arakora kugira ngo yorohereze uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Ndikuriyo Bunyoni. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, tuze no kubabwira ku bintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba byagiye byibonekeza mu rubanza rw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Ndikuriyo Bunyoni, aho abarundi benshi batahuye uko CNDD itwara, mu gihe CNDD yahora ihenda abarundi ko yashize Imana imbere, ariko mu by'ukuri urubanza rwa General Ndikuriyo Bunyoni rwaje rwerekana neza ko ibyo CNDD yirirwa ihenda abanyagihugu ataho bihuriye n'ibyo bakora, kuko biratangaje kandi biteye ubwoba kubona CNDD yirirwa ihenda abarundi ko yashize Imana imbere, ariko ugasanga bariko barakoresha abapfumu, aho benshi batanguye gutahura ingendo ya CNDD bakabona ko ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Mwarabonye amabi yagiye avugwa, yagiye akorwa n'iperereza, aho iperereza rikora ubutumwa rikadodobereza umuntu rikabeshera umuntu bashaka gupfunga. Byose nyine byagaragariye mu rubanza rwa General Ndikuriyo Bunyoni,
byose nyine byahise byerekana abarundi batari bake ko hari inzirakarengane nyinshi z'abarundi bapfunzwe ku karenganyo ku maremetanya yakozwe n'abo mu iperereza. Hari amakuru menshi adahumuriza twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi batanguye kuvuga ko CNFD ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa ahenda abarundi ko bashize Imana imbere ariko bakabandanya gukorana n'abapfumu ndetse n'ibindi byaha bikomeye cyane, aho benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, kuko ntiyigeze amubaza ku byaha bitandukanye bijanye no gusesa amaraso, kandi muzi ko hari abarundi batari bakeya bishwe General Arengiyome Bunyoni akiri umushikiranganji w'umutekano. Murazi amabi yagiye aba guhera mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi ayo yose agashirwa ku mutwe wa General Arengiyome Bunyoni. Murazi abarundi bahunze igihugu kubera agatotezo bariko barahura nako kubera General Arengiyome Bunyoni. Murazi abarundi banyurujwe bakaburwa irengero kubera General Arengiyome Bunyoni. Ariko igitangaje kandi kinateye isoni nuko Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze amubaza kuri ibyo byaha, ariko benshi bakabona ko impamvu atamubajije kuri ibyo byaha nuko nyine byari gukwega abandi bategetsi bakomeye cyane bari mu butegetsi bw'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze akora ikintu nk'icyo cyo kumubaza nyine ku bijanye no gusesa amaraso, kandi bizwi neza ko guhera mu mwaka wa 2015 amagorwa abarundi bahuye nayo General Arengiyome Bunyoni ayafisemwo uruhara rukomeye cyane. Ikindi cyatangaje nuko Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze abaza General Arengiyome Bunyoni ku madosiye akomeye cyane ajanye n'ubusuma, ariko nabyo nyine biragoye ko yayamubaza kuko ubwo busuma bwakozwe n'abategetsi nka bose bakomoka mu mugambwe w'uko butegetsi, kandi nka bose baracyari mu bibanza bihambaye. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye nyine yakoze ibishoboka byose kugira ngo ayo madosiye bafukire, ahubwo ashakire General Arengiyome Bunyoni ibyaha bidafashe. Ubona ko atabyaha yigeze akora, ahubwo ko nyine areremetanya bamukoreye kugira ngo bamwigize kure y'ubutegetsi. Hari amakuru nanone nyine ateye ubwoba ari kuvuga ko amabanga menshi agiye kumeneka. General Arengiyome Bunyoni namara gukatirwa azamena amabanga atari make, ndetse n'abariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bamufunguze nabo bariteguriye gukora igishoboka cyose, kandi ibyo byose bikaba bishobora gusiga bisambuye igihugu cy'u Burundi. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu donido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo koreshizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Umupfumu wo mu Ruyigi atarabajyanisha barasangira amasengesho barerekwa bose bakatuyagira ibyo babwiwe n'Imana. Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Arengiyome Bunyoni batarapfa, umupfumu wo mu Ruyigi rwose barasengaga barangiza bagahinda abarundi ko bavuganye n'Imana. Ariko nyine iby'uyu mupfumu bije byerekana neza ko leta ya CNDD-FDD ibintu byose ivuga atana kimwe c'ukuri kiba kirimo, kuko urabye ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko yashize Imana imbere ntiyakagiye mu bapfumu. Urebye ukuntu General Arengiyome Bunyoni afise amasengero menshi amwegukira, akaba ari pasiteri, ntiyagakwiye kuja mu bapfumu. Ibyo byose nyine bikaba byaraje byerekana intwaro ya CNDD icyo arico. Niho umwe yashaka kwiba umupfumu bibyara gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amagendetegende. Umupfumu aranyuruzwa, aranyegezwa, uwari kumwiba arafatwa, arafungwa, ariwe General Arengiyome Bunyoni. General Arengiyome Bunyoni yashatse kwiba umupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo amufashe gutembagaza ubutegetsi, ariko bihita bimenyekana uwo mupfumu arafatwa, aranyegezwa, mu gihe General Arengiyome Bunyoni nawe yafashwe nyine agapfungwa. Ibyahise bipfukura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu rubanza yabajije ikibazo kimwe gusa, ati uwo mupfumu none ari hehe? Muzane anyagirize. Umupfumu ntibamuzanye. Erega yohava asubira kwibwa abagenzi, ashobora kugira ikibazo gikomeye cyane. Ariko rero hari irindi banga rikomeye ryagumijwe, niyo mpamvu amagendegende aburanywa mu mwiherero ukomeye cyane. Uzorondera kubimenya umutima uzohagarara giturumbuka, nuko yo ikaba ingingo.
murazi ko benshi bavuga ko umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza kuba warahagaze giturumbuka n'abarundi ntibabwirwe impamvu wahagaze giturumbuka harimwo ibanga rikomeye cyane kandi benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabigizemwo uruhara rukomeye cyane kubera ko yarazi neza ko igihe Petero Nkurunziza azaba agihema umwuka w'abazima atazabasha gutegeka kuko nyine umuhisi Petero Nkurunziza yari yarishiriyeho ingingo zimugira umuntu wa mbere uhambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho benshi babonaga nyine ko ari we azajya anafata amategeko Perezida Evariste Ndayishimiye akayashira mu ngiro ariko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akarwe kari kamushigikiye barabye ibiriko biraba akaraba ni uko ibintu bimeze mu minsi izaza bahisemo nyine kumuhagarika umutima giturumbuka ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwihutisha urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni kugira ngo amabanga menshi nkayo atazameneka kuko murazi neza ko bajya gusaka ku rugo rwa General Arengiyome Bunyoni bahasanze amadosiye akomeye cyane avuga ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bukomeye cyane akavuga ko General Arengiyome Bunyoni aramutse amenye ibanga azigira urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza abagumyabanga bose bashobora guhita bahaguruka bakamagana Perezida Evariste Ndayishimiye ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni rwihute amaze akatirwe gutyo ntazongere kuvuga ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko abamushigikiye bari mu nzego zose z'igihugu bafise agashavu gakomeye cyane kandi bakaba bafise n'inzigo ikomeye cyane kandi abari muri abashigikiye General Arengiyome Bunyoni akaba ari nabo bari kuza imbere mu kwereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko ibyo ariko arakora ari ukuri kandi ari byiza ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwisanga yahuye n'ingorane zikomeye cyane umwanya n'umwanya kuko abakunda General Arengiyome Bunyoni binyegeje mu butegetsi barafise gahunda yo gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo batabare Mutama wa kabiri nkuko nyine yari yaritaziriye akazina ka Mutama wa kabiri kuko yabonaga ko inyuma ya Perezida Pierre Nkurunziza atawundi umusumba ngaha mu gihugu cy'u Burundi abo bahoranye ku rugamba murazi nyine ko General Arengiyome Bunyoni mbere yuko yinjira mu muhari wa FDD yari afise igisoda kirwana cyane kandi benshi bavuga ko yabanyegeje mu nzego zitandukanye z'igihugu akaba afise n'abagenzi bakomeye cyane babanye ku rugamba biganjemo abagenerali bakaba bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare ubuzima bwa General Arengiyome Bunyoni hari amakuru adahumuriza ko turabatohoreza arabana nyine n'ibyo ako karwi kariko karategura kandi biteye ubwoba bishobora gusiga bihitanye ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye turaza nyine kubashikiriza mu donido ry'amakuru ari buze gukurikiraho ibihano byaraye bisabiwe Bunyoni ntibyoroshe na cyane cyane ku mazu yiwe 153 no kuvuga ko kugira agumane nk'iyi ngoro yo muri Nkenga Busoro yoca abanza kuriha amafaranga aciye ingoro zibiri nk'iyi kugira agumane inzu 153 azoriha amafaranga aciye inzu 360 ba Bunyoni ko ari benshi boba bariko baritegurira ibihano bene ibi canke bagiye kwimurira amatungo yabo hanze y'igihugu hari amakuru adahumuriza kandi ateye ubwoba yerekana ko abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagiye guhita basahura amafaranga bari bafise ngaha mu gihugu bakimurira ibikorwa byabo hanze y'igihugu kuko nabo babona ko umwanya batazaba bakiri ku butegetsi bazahura n'ingorane zikomeye cyane kuko na General Arengiyome Bunyoni ntabamurushaga igihagararo n'ijunja n'ijambo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko arahura n'ingorane zikomeye cyane ariyo mpamvu nyine abategetsi bakomeye cyane bagiye gukora igishoboka cyose kugira ngo amafaranga yabo banyegeze hanze y'igihugu kuko bazi neza ko mu Burundi atamahoro ahari kandi bakabazi ko neza ko bakoze ibibi ko umwanya n'umwanya nabo bashobora gushikirwa akaba ariyo mpamvu nyine bamwe mu bategetsi batanguye gufata amafaranga yabo bakayashira hanze y'igihugu kuko babona ko umutekano mu Burundi utifashe neza kandi bakabona ko igihe baba bavuye ku butegetsi nabo bazahura n'ingorane zikomeye cyane kuko abariko baragira General Arengiyome Bunyoni gutya nabo basangiye umugambwe nabo basangiye urugamba urumva nyine ko igihe hazaba haje abandi batasangiye urugamba ibintu bizaba bibi cyane ariyo mpamvu nyine bamwe mu bagenerali bafise amatungo y'umurengera batanguye nyine kuyanyegeza hanze y'igihugu kuko babona ko umwanya n'umwanya nabo bashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane
niko ndibaza ingaruka iyi ngingo igiye kugira muri kazoza ku Burundi, kuko biraboneka ko iyi ngingo ishobora kuzasiga isambuye Uburundi, kuko uretse n'abo bategetsi na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe amatungo ye ari kuyafata akayimurira hanze y'igihugu, ibishobora kuzatera igihugu igihombo gikomeye cyane, na rya igihugu cyari gisanzwe kiri mu bihugu bikenye ku isi, ibisigaye bibonwa nyine ko byatewe n'umugambwe wa CNDD, kuko nyine ntago wigeze ukora utunganiriza abarundi, ahubwo wakoze ugira ngo wigwizeho ubutunzi, nk'uko nyine mubona General Bunyoni afise amazu angana gutya. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, wifuza kuzajya bama mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.